Amahoro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda. Mugire umugisha kandi mungere muhezagirwe. Hari akantu gato hano ngomba tuganire gatoya. Ntabwo ari kanini. Akagomba ko tuganira kari mu buryo bubiri cyangwa butatu. Bamwe muri mwebwe iyo nje hano ndimo mvuga ibintu, hari igihe mukeka yuko ndimo nasamanga. Ano rimwe sometimes hari igihe nyuza mutuntu. Nyuza mutuntu dutwenge tube turaseka. Mugahita mwibaza ko ninga handi mu mikino nta mikino mba ndimo. Jewe ndengiye gukina. Ndakuze. Ndi umugabo. Kandi nta kintu kiriho ngaho ndiko mpombesha igihugu. Kiretse abo biba. Now, hari ibintu bitatu nagomba kuvuga. Hari sinzi ngomba kuza guteba no munsi. Nta mwanya afite wo guteba ngaho. Ibintu bitatu. Reka mpere guci Burundi ku kijanye n'igitoro. Burya mu gihugu Imana itarimo ndakeka yuko hasubira perezida. Sinzi ko muvyumva. Mu gihugu iyo hatabaye Imana ni perezida. Mu Burundi rero ikibazo fise mbaza. Perezida ariho cyangwa perezida ntawe uhari? Ndakibaza mwege muri ncabwenge. Perezida ariho cyangwa perezida ntawe uhari? Gute mwebwe leta izana igitoro hagaca habaho abantu banka kukigura bakakizibira? Ndabaza mwebwe mu cyubwenge. Perezida ashobora gufata umwanzuro kandi ukaba uwanyuma. Ntabwo tugomba no majambo ya perezida kubavuga vyonyene. Igihe yavugiye ni kireke. Nimba muri mwebwe bamwe bitanabashisha. Igihe yavugiye ni kireke. Nahane. Amasitasiyo tugomba kugura igitoro leta yazanye nayugaye canke atwa. Mugabe ico gitoro agihe abarundi. Ndakeka ko na zino video perezida ziramugira. Kuko abavugira ku zino mbuga barabakurikira. Perezida ufite amagambo menshi atagira ibikorwa. Kandi wowe perezida ni wowe utumara amazi. Ntabwo ari kuvuga ngo turagusuzuguye. Ntabwo ari kuvugaye. Mugabo we perezida uratumara amazi. Ugira amagambo menshi ibikorwa bikaba bike. Ikindi utera inkuru atari ngombwa. Nta kintu twe bari kubatumarira. Fata umwanzuro nka perezida. Wige guhana. Cyangwa nawe uvuga uti ko mukorana ko mwese mwiba. Tatuzwa ubatinya. Thank you. Hame cya kabiri reka nje guca abasoda. Kare mwabonye ko na Pacifique Pacifique ninahazwe postings avuga kujyanye n'abasoda mu Burundi bariko bazunguruka ku Burundi bakagashahara kabo. Uwo mwumva biharira bazoba ari kigorki. Ntabwo yabesha. Guhera itariki 10 cyangwa 10 nimba ntihenze. Abari mwijenda, abari za Mwaro, abari Gitega, abari Makamba, abari Cankuzo, abari Rutana. Mwarabonye abasirikare babaye beshi mu mabarabara. Beshi wasanga bambaye nikamba muri mugaba afite inkoho. Kandi bose
bamera aberekeza ku mugwa mukuru wa Gitega. Imodoka zimwe zarabazona zikabarunda mu mabarabara n'amavidera, ntabwo ari kubabeshera. Abandi bipagiza amamoto n'inko bari bagiye he kuraba umukuru wa gisirikare, bamubaza iki amafaranga babafitiye, amadeni yavuye he? Aya mbere muri Somalia barakoze ntabwo babahembye, babibaza ko twatwega n'imiryango y'abasirikare. Haba no muri Kongo amafaranga yabo barayariye, nivyo bari bagiye kwishuza, barabimenya. Iyo nama y'uwararongoye igisirikare acarayihagarika ntiyajanye. Reba bamwe muri mege mugomba ko duceceka tubihora. Erega abasirikare ntibaza kuri zino live ngo babivuga nkuko ndiko ndabivuga, abo baba babiri twe tuba tubizi turabivuga. Nimba wowe uhaze nabi wanyu uceceke. Hano hari ibintu tuvuga bikagera ku bakuru bagahembwa. Muri Kongo bemerewe buri kwezi amadolari agera ku 1,700 muri Kongo. Mugabo ntibahabwa arenze amadolari 70. Ubajije barakwiruka ko bakakwica. Ubwo urazi gukirisha ubusirikare bw'igihugu. Harimo n'abapolisi. Burya mu bapolisi mbwire mu babaze ku mwaka bategerezwa guhabwa imyambaro 3 y'ibirato. Yabaye mike n'ibiri. Ariko bo mbwire bimwe ibirato muri bo byarahengamye mu bapolisi. Nibaza ko babigurisha. Ni kubera ko ababijejwe batabibaha imyaka n'igahera. Umupolisi afite umwambaro umwe. Nibaza ko amafaranga arasohoka. Aribwa nabande abo bakuru. Umunsi bano basirikare babaganguranye. Ibizokurikira muzobimenya. Buryo ugomba kwikiza induru. Witaba wikiza induru umusoda. Abajejwe umutekano, abarimu, abaganga, izo nduru nizo wikiza. Ibi byose ntabwo mugomba kwiga hamwe ngo mubikemure. Nimwe muri ko mirahurira agashambara mu muzo. Noneho biragura gukemura. Kuko beshi mwazanye mu buyobozi n'abantu ngaho batumva ibitekerezo by'abantu. Ndabirabe ntabwo bakwiye kuba mu butegetsi. Kuko naho wamuzanira igitekerezo cy'abasirikare beko bahura nabo. Ndabirabe ntabwo yagikemura. Ariko mwamugumijeho na president muzima abizi ukuntu yankwa yamugumijeho. Ntawe urashobora kumva ibitekerezo byabo bitware kuri bande. Ko bose ari sinabibazwa. Guma muri ukwega. Abo basirikare bo bazobamena nyene. Guma muri ukwega. Iyo mumaze kubona abasirikare nk'abo babuza batudufata urugendo. Tugende kubaza udufaranga twacu. Turiko gukunda igihugu kizoke. Gukorera igihugu kizifana. Mbe ntabwo wanyicisha inzara ngo vuga gukunda igihugu uri kunyicisha inzara. Wowe uri kurarya. Buda abasirikare n'abapolisi tubabwira barabizi. Muzi kubohereza mu ntambara zitagira isugu. Mbwa kubahemba bikabananira. Nibaza ko mu mutwe batabwira. Nta bwenge bagira. Baja muri Somalia gutanga amagara yabo bagaruka amafaranga yabo ugasanga bayariye. Mubaza ko atabwenge bagira. Ni intango. Hari umunsi muzabona abanyagihugu basaza bakaja mu ibarabara. Mukabona barasaza. Mukazabona igisirikare cyo kiratanguye kibagiye imbere. Niyo ntango ya mbere muzo mugomba gupfa. Natwe abategetsi bose bazokwiruka. Ubona abasirikare bakuvuye kuzokwiruka muzokwiruka. Nahandi woni vyama vyaba. Naba. Ibisigana ubwenge bwanyu. Reka nje guca gatatu cyanyuma. Ya. Nico cyanyuma cya M23 naco. Icya M23 nabonye barimo barabimbaza navyene. Ngo none ngo M23 ngo bite ngo gutabivuga ngo bana ngo bariko barayirasa baremye M23 bageze he barabimeze gute M23 ririri mukwiye gushatinga pe mugaceceka mukagaziba mugahora.
Jesse goma kubona ngaho uzoza debagura avuga M23 muri iyi minsi. Special nabwira Meddy Mambonera kurema. Murakoze. Ndabizi. Murakoze. Thank you. Ntagire umuntu uzo kumva ngaho ari mu debagura avuga ngo M23 mudahwa byo mudahwa M23 mudahwa M23 yakubiswa ya na mukazibe muceceke mubareke. M23 abarenze. Harubwo mukwiye no guhagarara hamwe ngo muryogore muri ko muvuga M23 irabarenze. Kwibere kurisha Kongo ingana gute? Ubwo ngo bamuzi aho M23 ifite. Ni gufata u Rwanda, u Burundi n'ubundi buca ukabwomeka ko kuvuga ngo ibihugu bibiri hamwe. Niho M23 ifite. Aho nyene nifise. Ibihugu bibiri hamwe. Ndavuga size ngana ni y'u Rwanda na size ngana ni y'u Burundi. Byose hamwe n'ibindi birenze ko. Niho M23 ifite. Kandi bise abasirikare bake. Ifite abasirikare bake. Honyina genda kika nigwana ikongera ko za Uvira. I swear to God bizabagora ngene bakontrola. Ni bake. Kongo ifite abasirikare banganiki nanjijimo. Kongo ifite abasirikare bangana gute? Nibihuma amajana nga. Leta Kongo niyiri mwebwe abarundi nyene niyo muri abanyagihugu ba Kongo baturage ba Kongo harimo babazarendo niyo bari abacancuro baraje niyo bari abo mwese mwarananiwe mukazi we muceceke mudasakuzana ubwo burofa bwanyu buri mu kanwa umengana amase ngaho ngo M23 yenye heba yakubiswe M23 yakubiswe muceceke mukazi we ngaho M23 ntabwo ivugwa mu izina muceceke mukazi muravye ngene mungana naho imaze gufata ngene hangana muceceke mukazi muhoreshwe chwe mitana papier kora mushire ku munwa muhore mukazi M23 bayiteye muyiki kwari gutinya mu itara amadorone mujugunya hejuru mwatinye ko mukurasana nayo amadorone agenda ahushagirika mu kirera yirunda ku mazu y'abantu ahushagirika ko hari ahushagirika aguhari rimogera mu karasana tukaraba yakurugama murasana turaba tari kumijagira utuntuze utudorone mu kirera mongera mufata tudege abantu batagira n'indege zifatika ziboneka bakabamenagura mu kiruka ngaho ari gufata ubwo budege bagenda bakorora kabombe ngo bamenye ngo ikiraro ngo bagiye munembwe muceceka mukazi muhore haricyo muse muvuga imbere yabo ni ntari za sarambwe zibikwiye niba kariko barakomeye amwe murasa ngo rega ngo n'u Rwanda rubiri inyuma okay nimba bari inyuma hajya abasirikare bangana gute nimba bari inyuma basi okay dufate mwege mwese mwarananiwe gukora abakubise naye mukwiye guceceka nimba ariko nimba ariko muceceke mwafashe mwebwe mwafashe buri hano hose ubona M23 igiye barabiruka kuko bana barirutse hano hose ugiye jubona mwikoreye ibihunda muri mu muriruka muramwikoreye amashakoshi muri mu muriruka mumva ngo iraje fye muba mwirutse atana gacena kama ngaho muri subiza yagize wameze yakubiswe he yakubiswe aho wose yagiye afata ngaho ni muwe mwagize uravye kuntu ari nke uravye kuntu M23 ari bake kare hari wambwiye ngaho ngo urumva ngo hariho ngo ababanekera nareme ni muri leta n'umugera bakabanekera nama mwebwe ni muri leta mwarabuze abantu babanekera za leta zarabuze abantu boganira bakaza bakomakomeye nabo bazifasha bo bigenda gute muzabagire murabona aho M23 ihagaze n'uburyo ihagaze n'ukuntu biyubaha
ubwo murazi ibikorwa remezo bariko bageza ahantu bafashe, bariko bageza ku banyagihugu ahantu bafashe. Mwe mwari bwabakorera iki kwari kudebagura ivyo mudebagura? Hari ivyo mwari bwageze kuri abo banyagihugu? Ko hari ibinogo vy'amabarabara hari ahantu bafashe? Sagoma za nyamari za Masisinde hariya za n'ahandi nibagiye nyene hari hepfo. Hari amabarabara hari ko vyari ibinogo vyose. Hariza mu mwara leta. Umunsi mugere murabe ryari ryari leta ya Kongo yafatiye ibihano ba M23 yuko idashobora kukohereza amafaranga muri buriya buce hari yabafashe. Bace biga imigambi bishingira abana. Abacamanza babo nibo bafite bakabahemba. Nta mucamanza wo muri buriya bice M23 yafashe buri kwezi abura amafaranga ahembwa. N'abarimu handi naho n'ibitaro barimo babizana. Buri wa gatandatu ni isuku, ubu mu muji wa Goma ni isuku, bukavu bakora isuku buri gihe. Byabinye Kongo burira turarushe iyi miganda mwazanira tururi kabamenyereye umwanda. Kazi bamuriye kumira ngo mpore. Cyace kamwa bicucumu. Hora. Ugomba M23 wayihoza kazi bececeka. Murabuze ico muvugira imbere yabo. Uzi n'umusantu M23 uri kariho n'igitoro kizimbutse. Murabizi aho igitoro kariho kizimbutse. Mweho muri ko mugikura hamwe. Muri naco katari intambara murimo. Amadevize ndivuga ngo iwacu butare turi nabwo turi nabyo. Amadevize ntabura amadevize. Anu M23 hari yiri. Amadevize ntaboneka kandi atari igihugu. Dufate nkayi wacu bano bantu bakora amafuti muri leta baguma bidegemvya atamuntu ariko arabafata. Nabizi ko mu minsi ishize yuko uriya ayoboye M23 bantuze generale Masunzu Makenga nga Masunzu Makenga. Urazi ko ari yapfunze harimo wa wundi ntuzi avuga ngo kuriki n'abarinde ngaho namugage jya mugabo ngaho. Urazi ko yigeze kumupfunga avuga ati urimo wonona uwo mutungo wiki. Ndakubwiye ngo ugurishe bino bintu. Yari yabapfunze. Ariko mwe muvuga ko muri leta mananirwa no gupfunga abantu bakora amakosa mu gihugu. Barangiza ukaja kuderema mu kanwa n'umuntu kwa M23 yakubiswe M23 yagize gute? Yagize gute M23? Yagize wewe ushobora wewe banza muyubake before ko mugenda kubavuga ibyo mubavuga. Shemanu mugiye guceceka mukakaziba. Bajya abagabo bararenze. Muceceke muhore. Muzi gutuma amadorone ngaho gusa kamwe vyonyene mugaca musima mukiruka. Ivyo vyonyene byo mushoye. No kuzaga mubwira ejo tugiye guhafata ejo mugiye gufata he. Byarabananiye no kubirukana kugasana metero kamwe ngaje mugiye guhafata ngaho. Aho mutabire n'abasazi bamwe ngaho bakaza babahenda. Niburi ngoma murakoze bakaza ngaba bahenda ngo urumva ngo M23 ngo barimo bayikubita ramwe bariko bayikubita he. Uraza umuntu agufatanya ruhangana n'ibihugu bibiri hamwe wenge je nguzogera ngufe kubakubita bizobasaba nk'imyaka niba muzoba mugomba kubagwanya murize mu bigerageza bizobasaba nk'imyaka mubona yamaze iri migwano hendwe ngo muzogera ngo turabiruse ko mufite iki mwebwe tubaje bo biyumvira iterambere ry'abanyagihugu n'ubutare bimba babukoresha iby'iterambere by'ahantu bari ubutare bimba barimba bakagurisha bakongera bakiyubaka mwe namwe mubishira kwiba vyonyene gusahura vyonyene mwe misahurirako muvuga ko ari nyeshamba ibiki mugabo uyu munsi ugiye kuraba abari muri Kongo hari yabari baravuga bati abantu bacu ntabwo bagishimutwa nka kera hano ntabwo abantu bagishimutwa mugabo mugiye hari leta abantu bama bashimuswe buri gihe na leta neza yakoze iki hari cyo yakoze ngivyo bintu bihagarika ubu murazi yuko muri Kongo muri buriya buce M23 yakoze ushobora gufata amamoto ijoro ukagera atamura gufasha bariyo turabazi ariko bamwe ndabizi ko muri mwebwe no mu Burundi ari igihugu cacu mu Burundi igihugu mwijoro mugenda na moto nazi ko bagufata ngira bagufata mu gicugu uri kugenda na moto bagufata bisubiza hano ariko muri Kongo uragenda ijoro bakandi ndabucuri mu wicururiza
nta n'abantu bavutura moto yawe. Ubwo busuma barabuciye, ubu baja muri association, bamenye wewe urinde, bazana umutekano. Amashanyarazi ariyo matara bariko bayageza ku bantu bose bose bose, barimba bakagurisha bakazana amashanyarazi, amatara mwe muri mwe muzana iki? Kandi bya bindi bipfa ngaho n'ibitaro bikabura amashanyarazi. Yagize M23 what? Ntagera umuntu wese ubona kandi igihugu aza kubimbwira. Niyo mwafatangira ngo nk'igice cyaho bafashe, ngira ngo uzagarukana umbwira uti mugabo M23 yirutse hana bafashe. Ngibi bicucu bibaze uti bafashe he hano bakuye M23. Werindira erega gikuru si gufata ahantu umva nyabicucu. Ngo gikuru si gufata ahantu. Gikuru ni gukoresha drone. Gikuru ni gukoresha indege. Ingere bifyura amaso nazi ko binyanka ngabo. Ko uri kijuju nimwe bijuju kazibe. Nimwe bijuju. Urashoboza kwigiranya n'umuntu mutangana. Nenge wabonye ihene igerageza kwinganisha n'inka. Binyakumwe. Bamwemera ukuri. Hari kwemera ukuri niko gukira. Uratse urimo widadira imbere y'abantu bazi ukuri. Beka nagize kuri kana kantu. Kuri bano bantu baza ngo ngurumva ngo bariya ngo n'u Rwanda, naze iyo mvugo sikoma gusa kwumva muri mwebwe baramuvuga ngo n'u Rwanda ngo n'u Rwanda n'u Rwanda. N'u Rwanda rujya ruriyo n'u Rwanda, okay, nimba ru Rwanda ruriyo rero sawa, imera ko mwatsinzwe kuna gugwa basinze, nimba ari gonya imera ko mwatsinzwe. Me bino bintu by'intambara nama nabivuze byo muri Kongo, je ndavyumva bamwe bamwe nuko mwidadira. Araka video ndiko nakora hano ka president w'u Rwanda avuze ibintu ndabikunda pe. Muti gute? Muri iyo minsi ishize twarabonye ama video y'abanyamurenge. Faza ntaza muri ama video muri iyo minsi ishize. Muri Kongo abanyekongo bari yatuzi muvuga ngo mwemera hamwe n'abanyamurenge n'abahebeshe. Abanyekongo tuzi bari muvuga ba original tubona nibo bavuga ko ari beshe, bavuga iringara nibo beshe. Abavuga ibiki nibo beshe, nibo beshe, nibo beshe. Washobora kuba muri abantu igihumbi mugatezwa akajagari n'abantu ijana. Ibyo biraba hivyo. Ariko muri Kongo twarabona nga video je ndacabifise. Ugasanga abanyamurenge barimo mubarya inyama. Abivuze inshuro nyinshi. Mwari he ko mutagiye kubatabara? Thank you. Ko mutagiye kubatabara? Igihe barimo babaturira babakoza ububamo barya batamba babahekina barya barimo bateze ntambari ya mwari he ko mutagiye kubatabara? Ndabwira mwe mwabigoryi mwe ngamutazi iyo ntambari icirimo. Ngaragiye kubatabara aho bari ko bariga. Abanyamurenge basize n'ubuzima ngahe iwacu mu Burundi. Ninde uno munsi areka baburanira? Muriko barababuranira. Baraza huro musazi cyo musani usara. Uko murya abantu. Batabaza inshuro zingahe ngo babatabara? Ko mege mutanagize n'ikigongo muvuga muti ba bino byo kwicara ni mu bihagarike. Mwari bwabo n'abanyamurenge bariko bari abanyekongo. Bari yaba original muvuga. Iko bose n'abanyekongo. Mwari bwabibona. Mwarabonye leta ya Kongo ivuga ngo mweko muri mwe murya abantu turabafashe turabapfunze. Mwarabibona? Aho igihugu kireka abantu bakarya abandi nikibafata. Ko mutavuze. Ko mutagiye kubatabara? Bamwe muri mwebwe mwararyoherwa ko bariko bararibwa. Niyo mpamvu ndababwira ko muri amasitubiri. Barakoma induru babura numwe bararira barabura numwe. Ubu munsi M23 yazamutse ngahitireka dukingire bano bantu muri mwe musakuza ka Rwanda. Nibasubireyo nigira ko mukunda abanyekongo. Basubireyo. Kiraje uje ngaho ngo undire umuryango naje nakurya. Nakagwi karemeye kwicwa.
umunsi munaza ngaho ngo urumva ngo mviriza ngo M23 ngo yica abantu uyu munsi nimiri Rwanda hano mubonye ko yica abantu buriya bakuze ubwa mbere byari biki bariya abantu nzobera bari babazarendo n'abandi bari ko bakora ibiki no musobanye ngo M23 kwera ko ndayanga ngirimo yica abantu mwege mwabyiteje iyo leta ya Kongo ibatabara kare ikababa hafi kare bari abanyamurenge ikabacungera umutekano wabo bariye bagahanwa tukabibona maybe na M23 ntabwo ari kuvuka muri bujya buryo ariko kudahana imbwa baguze imisega reka babirukeko mwiruke babirukeko mwiruke ibintu byose byiyica ni kuvyiruka ko bikiruka nawe wo gutera mu mwobo babasangeyo kandi bazobasangayo kuko ntabwo Imana yemera abantu basesa amaraso ngaho ngo ibare kuko ntabwo Imana yigera ivyemera always muzokwama mutsindwa kubera ibi byanyu always inkozi y'ikibi ntabwo Imana yigera ire kuko muzokwama mutsindwa always kubera ibi byanyu no gutagirira impuhwe abandi. Murazi abagore b'abanyamurenge twabonye ngaho baciye amabere. Murazi abana b'abanyamurenge twabonye baciwe imitwe. N'ababikoze bakifata n'amavideo n'amashusho turi navyo. Barigeze bafatwa babikoze. Leta Kongo mwarigeze mu bivyamagana. Mwebwe mushikiye mwarigeze mu vyamagana. Hana haruhanetse ngo mwanya mengo mengana kwije rimwe mudakwije uko muri binwa amaraso mwamenyereye gusesa amaraso no kurya imibiri y'abantu. That's why mwarabonye abana b'abakobwa bafashe bakabacumita mu bitsina bakane be bifotoroza. Mwarabonye abana batoya batabuye amaboko. Mwarabonye abandi bakoresha inyundo bagahondagura. That's why yo ndiko ndabivuga bino bintu hariho na mwebwe bamwe iwacu Burundi ubona barese umunsi twagufata twagutabura ni munsi twagufata twokurya umunsi ufata ya I know kuko niko kazi mugira ko kuryana no gusesa amaraso bati ntabwo Imana izobareka ngo mubeho. Hari bamwe basa ngaho bakandaba Warumva wawe ngoro umuhutu bakwera ufise amazuru ngubukwiye ngo watumara amaje abahutu toka pare. Je ntabwo no shigikira bica. I do not care ivyo bintu by'ubuhutu bwawe. Ukoze amafuti ntabwo ugenza gushigikira ngo kubera ko ngo dufite amazuramu. Urigwako. Nuko ari kibi? I do not care ngo dufite amazuramu. Ikibi ni ikibi n'imbere y'Imana. Ndahejeje hano hari ikintu cyanditse ngo rese ngo abakozi ngo b'Imana ngo buze mu bya politike n'ivy'amadini ni politike. Muri bano begira abakozi b'Imana n'abarozi ahubwo gusumya n'abari muri politike. Abicanyi indaya abasambanyi abahotozi ngaho n'abatezi imigera vyonyene. Barangiza ngo nabakozi b'Imana nibo basigaye bica ahubwo gusumya na politike. Ngo mwibaza ko bijya mvugano mgena ngaho nasama ngo kwadohera witwa umukozi w'Imana. Mwebwe nye mwigira yuko musenga mwege bahotozi. Nige mwigira yuko musenga nimwe ndaya za mbere nimwe barozi ba mbere nimwe bantu buzuye mu gwango gusumya n'abandi badasenga. Umusi bise abantu benshi ngaho baza ngaho twasize Imana imbere nibo bantu ba mbere bavumana. But igihe uzoburi kuranya imva uyinyimbira igihe uzoburi ko uranyimbira imva uze wibuka kwimba zibiri uzuvyibuke uze wibuke kwimba zibiri yiwanje ni wawe.
sinzi ko mwavyumvise. Igihe uzoba uri uranyimbira imva, uze wibuke kwimba zibiri. Iwawe nawe irahari. Uzopfungwa. Na Bunyoni mwaramupfunze. Kagondo uta Bunyoni. Yeah. Na Adolphe mwaramukuyeho. Bikozwe na mwebwe nyene. Byakozwe na mwebwe nyene. Adolphe Nshimirimana. Asa Mose nimwe mwamugize. Rajabo nimwe mwamwomoye. Desire w'amahoro nta kintu atakoze muri 2015 ngo abaryohere. Umunsi mwamurunze muri gereza. Kubera inda zanyu. Ndi kuri we mwaramuhakije. Kubera inda zanyu. Ndakugarika mwabonye afise ijambo muramutinya. Muca muramukorora. Kubera inda zanyu. Na uno munsi bashobora kugutuba kungurira na bat ejo niwe bazohotora. Tuzi benshi batumye guhotora abandi. Bukeya bari bo bahotora. Gupfa. Usoje kumbwira gupfa. Nawe uzopfa. Hari n'abatavuga bapfa. Abari mu busho bwose ntabwo ari imbwa. Hari abari bazira ubusa. Nawe ntabwo wera. Wowe ntuka ngo nofungwa. Hari gari uzontangaye. Iyi ni dunia. Irahindukira ikazunguruka. Nawe arazi ko Bunyoni umunsi wamumva mu gasho. Abo yapfungishije bari beshi. Abari kumenya yuko Adolphe Nshimirimana mwakumva yapfuye. 2015 ko mutakura akoze byinshi. Thank you. God bless you.